Moro cyane ndasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse nshuti banywanyi bacu bananye gukurikirana amakuru ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info ndiriteka muri zero ntangere no gusubira kubipfuriza ibe vyiza nsubira kubaha kaze n'akarimwe amakuru akomeye twabateguriye turi mwijoro ryo kuwa 14 ukwezi kwa 4 mwaka 2025 n'umwe amakuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihugu ibintu birahejeje kuyangara nyuma y'uko umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika ajeje Mr Mikari mu yabire mu nyubazo ku mukuru w'igihugu Munyecho wa Perezida Evariste Ndayishimiye yabandanije kugaragaza ububegito n'ibindi bitandukanye kuri uyu mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika mu minsi iheze niho Gervais Ndirakobuca byumvikanye yuko yari karashaka gutanga imihoho ariko bihava vyanga kuko ibihanganye bikomeye cyane vyahoze bigwana muri CNDD FDD byabwiye umukuru w'igihugu Munyecho wa Perezida Ndayishimiye yuko ndakugarika niyo tanga imihoho abatari bake bazohava nanone batanguza umugambi wo kwikura ko intwaro y'agahotoro ivyo n'ibindi bitandukanye mwaravyumvirije n'ibindi bitandukanye vyagiye bishikira ndakugarika aho yanahatswe gukurirwa mu biro kwa Angel Ndayishimiye Ndayubaha aho Angel Ndayishimiye Ndayubaha ari we afise ikibanza c'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika nyuma yuko yihaye ubuperezida ku nguvu nk'uko bivugwa n'isoko yegukiye umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika ivyo n'ibindi bitandukanye turaza kubigaruka ku makuru akomeye cyane twabateguriye turaza kugaruka kubijanye nuko ndakugarika vyavuzwe akatari gake yuko umuryango we wose woba warahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kuja hanze y'igihugu c'u Burundi ikindi naco turaza kugaruka kubijanye n'itangwa ry'imihoho hari n'undi mutegetsi ahejeje kugabishwa bikomeye cyane nyuma yuko ku munsi nibaza yuko ari kuwa kane hari kwigendekezo y'icumi ukwezi kwa kane mwaka 2025 imbere y'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika imbere y'inama nshinga amateka na nkinguza amateka aho umwe mu bashinga amateka yakoze ibisa naho mengana bitangaza aho yasavye vyihuse Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ne gutanga imihoho turaza kwigaruka tuze guta umuco bikabivugwa yuko rero uyu mushinga amateka azwi ku izina rya Pampire Marayika yoba ahejeje gushikanwa mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yatumwe ko vyihuse amakuru nayahe amakuru ariko aramuvugwa ko ajanye n'iki mbega yoba yaciye atabwa mu mvuto mbega yoba ariko arabazwa ibijanye n'ivyo yashikirije bijanye no gusaba umukuru w'igihugu Munyecho wa Perezida Ndayishimiye gutanga imihoho kuko ingorane zose ziri mu gihugu bivugwa yuko zatewe n'umukuru w'igihugu cyane cyane ubwo yaganutse ku kibazo kijanye n'ibura ry'igitoro mu gihugu ubwo yari yamenyeshe yuko uvuga yuko yacifatiye mu minwe ategezwa vyihuse gutanga imihoho hari vyinshi cyane biriko biravugwa mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nayo ijya migambi ijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Neva yoyo yoba iriko iragana turaze kubigarukaho kandi tuza guta umuco turibuze kubabwira ingene ibintu bihejeje kuyangara mu biro kwa Angelina Ndayishimiye Ndayubaha nyuma yuko harimwo kutavuga rumwe hagati y'umukuru w'igihugu eka na bamwe mu batari bakeyi mu ndongo zo mu gihugu ni nyuma yuko Angel Ndayishimiye Ndayubaha wewe yipfuza yuko umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade Jimmy Hatungimana ategezwe gukugwa vyihuse ariko umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye we akaba ari vyo yipfuza ni mugiye umukenyezi wiwe Angel Ndayishimiye Ndayubaha arukubita rugaturika akamenyesha yuko Jimmy Hatungimana adategezwa gukugwa ivyo rero vyaciye bivyara impari zikomeye cyane biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye aho bivugwa yuko ibintu bejeje kuyangara Jimmy Hatungimana ariko araziriki mu minsi iheze ikimenyesha makuru ikiriho ca CNDD FDD caranditse gicafuza igisagara bimenyesha yuko rero Jimmy Hatungimana asa naho menga ataco amaze batari bake bacu bavuga bati mbega yemejwe gukugwa ariko turajije kuronka umuco kuvyerekana amakuru akomeye cyane n'umuganje Ndayishimiye Ndayubaha adashaka yuko uyu mu generale adakugwa mu mabanga turaza kubigaruka kandi tuze guta umuco inyuma yuko twama twumviriza yuko hari itegeko rikomeye cyane riva kwa Angeline ari naryo rica rishigwa mu ngiro mbere yuko ndabashitsa ko aya n'ayandi twabateguriye mu buryo bw'idonidoni mu nkundire kandi munyemerere nsubire bayikaze kubatwumviriza muherereye ijya nino ku migara y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye ijya nino mu karere k'ibiyaga binini nsubire bayikaze kuri mwese mutwumviriza muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu makomine atandukanye y'igihugu abatwumviriza muri mu ntara zose z'igihugu turabahaye ikaze tutibagiye nawe mwese mutwumviriza muherereye mu bihugu bibanyi abari mu Rwanda Tanzania Uganda Kenya n'ahandi hatandukanye turabipfurije ibe vyiza tutibagiye n'igihugu kibanyi ca Congo turabipfurije ibe vyiza kubatwumviriza nsubire ndabakengurukiye cyane nshuti banywanyi bacu kuri mwese mwajeje kugira ijambo sabone
Batarabikora akaniko kagionda gusoma no ku musi video urabandikije amusaburo Fionde ko uravura abana rakazogera nyine Fionde ko hama tuje turabana makuru bigano dutambutsa ngaha kuri Burundi Info ndabibutse yuko ari amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano eka nagateka kazina muntu n'amakuru mutorizwa n'umugwamenyesha makuru muhinga akorera mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini be ko ndabashitsa ko ivyo vyose n'izindi nkuru zishushe ziri kwisonga zitarakoza ibirenge hasi mu nkundire dutangurire kuri iyi nkuru ya Honorable Agatogwaso abona ko ivy'imbora kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 ari uruhendo gusa mu bene gihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo akaba rero yarabivugiye mu nama nshinga amateka ku wa kane uheze ku igenekerezo y'icumi ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 aho umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazinda kugarika yariko yerekana ivyo leta yaranguye hagati ya Mukakaro na Kigarama mwaka wa 2024. Honorable Agatogwaso yerekanye ingene yombona kazoza idashoboka mu gihe igihugu kitagira ivyangombwa vyo yibera umushinga, ariko kuri ubu rero icambere yagize ati igihugu kimaze imyaka 3 n'igice kitagira igitoro, ca kabiri umuyaga nkuba ni kibazo ku buryo ku munsi ushobora gucika inshuro zishika 10. Ikindi naco amafaranga y'u Burundi abandanya kuguma atakaza agaciro, ibiciro rero biduga buri munsi, amafaranga mva makungu arakenye cyane mu buryo hariho vyishi na leta kuri ubu ngubu itakirangura. Honorable Agatogwaso rero asaba ko leta yova mu mvugo za politike z'uruhendo nyabuna hagatunganywa inama rukokoma y'abarundi itora umuti w'ibibazo bihambaye igihugu kirimo. Mbonereho n'akaryo ko kwibutsa yuko ikibazo gikomeye cyane ca Agatogwaso kitigeze kishugwa na gato. Iyi rero irashobora kuba ari inama ya nyuma ihambaye y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka muri kino kiringo. General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika arashobora kuba yaje gutanga raporo ubwa nyuma kuko inyuma y'amatora y'abashinga amateka ategerezwa gushingwa leta nshasha. General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika iyo bakiri umushikiranganje wa mbere canke yarabaye ishugwe mu biro vyiwe. Hariko aravugwa amakuru akomeye cyane tugiye tuze kugaruka ko mu buryo bw'idorida. Hari abagira bati kiretse President Evaristo Ndayishimiye hamwe yosubira kumwizera, ariko ngo ntibikunda kuko Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika yaratutse bikomeye President Ndayishimiye gushika naho Ndayishimiye atuma Isidori kuja gutazira uyu ndakugarika yuko ari umuvyimba wimuka. Namba muvyibuka mu minsi iheze mu masengesho yo mu minsi yaheze murazi yuko Isidori yateguye inyigisho zijanye n'umuvyimba w'imbwa. Nanone ku murongozi yasuzuguye umukuru w'igihugu nyenshi wa President Evaristo Ndayishimiye. Ivyo turaza kubigaruka ko harimwo igipfungu gikomeye cyane. Hari n'abandi bagira bati birashoboka kuba ariko karyo kanyuma Agatogwaso yararonse ko kubaza umushikiranganje wa mbere kubera atarekuriwe gusubira kwitoza. Ibi biriko biraba mu gihugu ni biki? Abeshi baragira bati birababaje kubona ikibazo gikomeye nk'iki kitishuwe. Nanone ni ishusho itabesha y'ingene Uburundi butwawe mu ntwaro ya President Evaristo Ndayishimiye atakintu na kimwe bushobora gushikako. Amakuru turaza kuyagaruka ko kandi turaza gutanga umuco ko ibindi bitiriko biravugwa, ariko mbere yuko tubishikaho nagira ngo tugere kuri iki kibazo kijanye na General de Brigade Jimmy Hatungimana. Kuri ubu abategetsi batari bakeyi zimwe mu ntaye mfise amwe mu makuru nahawe na bamwe bamwegereye bavuga bati imirijwe kubogozwa, ariko Anje Ndayishimiye ndayubari ko yitambika yuko Jimmy Hatungimana abogozwa. Umukuru w'igihugu wewe mu gihe avyipfuza n'izindi ndongozi Anje Ndayishimiye ndayuhararahira karengwa yuko uyu Jimmy Hatungimana adategezwe gukugwa mu mabanga. Kibazwa rero ikibituma aho ni mugihe rero kuwa gatanu uheze ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 ikimenyesha amakuru ikiriho caranditse inkuru itangaje aho camenyesheje ko igisagara ca Bujumbura kiriko kiratabagara ko kibayeho nk'ikitagira imbono yiyo kija, ko cuzuye rero umucafu kw'ibikoresho vyinshi vyononekaye ntibisubirizwe kandi abavyiba n'abavyonona ntibahanwe. Aho rero haravuzwe cyane amatara yo kwibarabara ko kwiyunguruza bisa n'ibitagira amategeko, kamabarabara yononekaye ntasanurwe, ko za kioske zimera nk'ibizunu ku mabarabara atamategeko akurikijwe n'ibindi bitandukanye vyinshi cagiye kigaragaza. Ico kimenyesha amakuru rero ndabibutse yuko ari ciperereza ry'igihugu c'u Burundi. Ikiriho rero si ikimenyesha amakuru gisanzwe candika ku bitagenda neza mu gihugu, ahubwo kijejwe guhimbaza ubutegetsi bwa CNDD FDD no gutuka batavuga rumwe nabo.
mbonera ko nakaryo ko kwibutsa yuko cashinzwe n'abategetsi bakomakomeye b'iperereza ry'u Burundi harimo na Donatien Ndayishimiye kuri ubu gifatwa nk'ikimenyesha makuru gikomeye cyane c'iperereza. Donatien Ndayishimiye rero afatwa nk'umwe mu begereye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, nahabwa amasoko nanone adasanzwe y'igihugu habivuganye na Perezida Evariste Ndayishimiye, anafatwa kandi nk'ujejwe kuvugira hejuru ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye abadashobora kuvuga wenyene. Afise rero akazi gasa nk'aka Isidore Mbayahaga iyo hageze gutuka ibihanganye vyo muri CNDD FDD no mu bijanye no gutuka igihugu c'u Rwanda eka n'abatari bakeye. Imbere yuko rero General Alegio Munyoni ndabasubije mu nyuma gatoye afatwa agapfungwa muri Ndamukiza umwaka wa 2023, ikiriho caramwanditse ko ivyaha vy'agacamutwe ari navyo yahavuye yagirizwa mu butungane. Amajambo yanditswe muri ino ndwi kubijanye n'ingene muri mu Bujumbura bimeze, ingene hatwawe n'integuza kubishobora gushikira vuba General de Brigade Jimmy Hatungimana. Aha urashobora guhava wiyumvira ati ubwizindi ntara mbega ziratwaye kurusha uko Bujumbura itwawe. Kuri ubu rero birasa naho menga birimwo igipfungu gikomeye cyane. Biragoye rwose rero gutahura ingene ikiriho cadutse kwerekana ko ahanga muri mayire ya Bujumbura ariyo rero itwaye nabi mu Burundi. Niyihe ntara itwawe neza mu Burundi? Mbega nk'uko vyabajijwe mushikiranganje wa mbere muri no ndwi amabarabara yarapfuye mu gihugu cose, ntivyoroshe rero ko yapfuye mu gisagara ca Bujumbura gusa. Kwiyunguruza rero vyarapangaranye mu gihugu cose, inyubako za leta ziriko ziratabagarira mu gihugu cose. Vy'ukuri ni kiye gisata gitwaye neza muri intwaro ya CNDD FDD? Abenshi bagira bati oya ntaco ntakiboneka, kuko biboneka yuko atana kimwe kiriko kirakorwa kugira igihugu gisubire kumera nk'uko cahoze ku ntwaro zabagaza n'ahandi hatandukanye. Ati ntakeka ko rero ubutumwa bwa Donatien Ndayishimiye kuri Jimmy Hatungimana burafise ico bugamije. Ikiboneka rero co nuko muri mayire ya Bujumbura itwawe nk'ibindi bisata vyinshi mu gihugu. Ikintu conyene rero Jimmy Hatungimana asumvye abandi bategetsi bo muri CNDD FDD nukuba nuko abanyagihugu bashobora kumushikira vyoroshe. Ni umutegetsi rero atarigera avugwa ko urwanko n'ibindi bitandukanye, ubwicanyi no kurondera gucinyiza abantu n'impaka nk'uko vyama biriko biraboneka. Buno butumwa rero bw'iki kimenyesha makuru burabandanya kwemeza yuko icuka kitari kiza hagati y'ibihanganye muri CNDD FDD. Aha duca turonka amakuru ava muri CNDD FDD kubegera Ndakugarika na Ndikuriyo, akavuga yuko abari mwibaba ry'abo bagabo nyene b'ibihanganje hagati ya Ndakugarika na Ndikuriyo barashobora kutoroherwa muri iyi misi, narige biboneka yuko batorohewe. None ibi birashobora gutorerwa inyishu gute mu gihe umukuru w'igihugu nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye nanone ataca ariko arakora aho yimirije kubakura bose? Mu misi iheze Reverend kuri wewe yararusimvye, aho bisiguye yuko rero ibintu bitagiye koroha kandi wari ari mu mugambi wo kumugandagura atawe yagiye. Ivyo rero bisiguye yuko hace havyuka injyane zikomeye cyane hagati y'uyumvira gukuraho Reverend Kuriyo eka n'uwundi yipfuza na cane gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi birahanganye bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru gushika naho Perezida Ndayishimiye ashobora kugutuma ko igihanganye ariko nikimwitabe. Amasoko yacu akemeza yuko rero ibi bishobora guhera hamwe Perezida Evariste Ndayishimiye yova ku butegetsi kuko atakindi abamurwanya bipfuza. Reka twigerukire kuri Gervais Ndirakobuca atazenda Ndakugarika. N'ubu Gervais Ndirakobuca atazenda Ndakugarika ndabutse yuko yarase kugira ico avuze ku kibazo c'igitoro. Gervais Ndirakobuca atazenda Ndakugarika aracara umurongozi canke bamukuyeko canke yitangiye imihoho canke arameze nkajya amashugwe tubona kwa Nevo nkuko vyari vyagenze muri Rusamba mwaka wa 2024 kuva kuwa kane uheze nyene nkuko twahoze turiko turabivuga. Imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazenda Ndakugarika yaranse kwishura ku bibazo bijanye n'ibura ry'igitoro. Gervais Ndirakobuca atazenda Ndakugarika yikujeyo ko we ajejwe kugenzura leta katari wajejwe ibikorwa vy'abashikiranganje. Asaba ko ikibazo c'igitoro kizobazwa umushikiranganje akijejwe. Umushingamateka Pampire Marayika yari yabajije ibibazo bikomeye cyane birimwo amagorwa y'abanyagihugu batagira uko biyunguruza, harimwo n'ubwato bwoba bwazanye igitoro c'u Burundi ariko bumaze amezi 7 i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, kuri ubu rero butarapakururwa.
ivyo vyoba bifatiye kuki niki kibinyegeje inyuma y'ivyo nyene. Uyu marayika rero yabaza impamvu badapakurura ubwo bwato nyene, mbere akanabaza n'impamvu budapakururwa be n'uzoriha amafaranga y'ayo mezi buhamaze mugabo budapakuruwe. Ujejwe igitoro rero ati natange imihoho. Ninde ajejwe igitoro mu gihugu? Uyu honorable marayika asaba ko ujejwe igitoro mu Burundi atanga imihoho kubera vyamunaniye. Nimba ari utwara Sopebu, nimba ari umushikiranganje Ibrahim Uwizeye, nimba ari Gervais Ndirakobuca ndakugarika canke nimba ari uwundi, uwo wese nahave atanga imihoho. Ndabibutse yuko igihugu kiracarimwo incabwenge zishobora kudatinya gushikiriza ivyumviro n'ibindi bitandukanye bishobora guteza imbere igihugu nubwo ibitari bike bibohegwa amaboko imugongo. Uyu rero Pampiri yabandanya kuvuga yuko uwo yoheba agatanga imihoho kubera vyamunaniye. Gervais Ndirakobuca ndakugarika murazi yuko yaranse kwiteranya, yanga kuvuga iyo vyose vyapfiriye, yivugira ko rero atajejwe ibitoro ngo nibaje kubaza umushikiranganje. None burya ibibazo Ndirakobuca yishuye ntibifise abashikiranganje babijejwe. Ivyo ni ibibazo bikomeye cyane dutegerezwa kwibazwa. Ndabibutse yuko ubujejwe igitoro gushika ubu ari umukuru w'igihugu nyenico wa Perezida Evariste Ndayishimiye eka n'umukenyezi wiwe Angela Ndayishimiye ndayubaha. Aho ni mu gihe ubwiwe yivugiye yuko yacifatiye mu minwe atawundi akijejwe. Murazi yuko ndakugarika mu minsi yaheze naho yaranse kugira ico avuze, avuga yuko rero hari uwacifatiye mu minwe. Ivyo rero bishobora kuva bituma atacowe ategerezwa kubazwa. Ibi bintu rero bibandanya kuba mu gihugu. Biraboneka yuko igihugu gishitse ahatemba, biraboneka yuko hamwe atagikozwe, biraboneka yuko hamwe ibintu vyobandanya kuba nka bijya bihugu beruka kubamwo amakudeta Burundi bwo bugira bushike aho umwasi yipfuza. Biravugwa yuko mw'iyi minsi hariko haravugwa ibitandukanye cane ibijanye n'izi ngorane ziri mu gihugu, ariko bagatamagorwa ku mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko ubusuma bwiwe ibijanye n'ibiriko birakorerwa hanze y'igihugu, abivuga yuko Perezida Ndayishimiye atamatungo menshi ariko aragirira mu gihugu, ahubwo amenshi yashize hanze y'igihugu. Aho bivuga yuko amahinguriro atari makeyi mu bihugu cane nko muri Cuba, bivuga yuko yoba yarashoye iyo imitahe itari mike. Ikindi naco umukenyezi wiwe murazi yuko ari we yagirizwa ubusuma bukomeye cyane bwakozwe gushika naho igitoro kidasubira kuboneka mu gihugu. Ivyo n'ibindi bitandukanye vyagiye binyegezwa, abandi bakagira bati Angela Ndayishimiye ndayubaha ivyo ariko arakorera igihugu, umugabo wiwe ategerezwa kubiriha, ategerezwa na cane kubibazwa hamwe vyoshika Perezida Ndayishimiye akava ku butegetsi. Ibihangange rero biri mu migambi yo gukura umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye yifuza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ava ku butegetsi kuko gutwara vyabaye ndanse, ariko nawe agaca ari ukubita rugaturika akamenyesha yuko adategerezwa kuva ku butegetsi, ukabona yuko atawundi ashobora gushobora igihugu c'u Burundi. Nubwo biruko ndabibutse yuko impunzi zitari zike z'abarundi z'incabwenge zahunze igihugu kubera intwaro, kuri ubu ngubu zishobora kuza zikabandanya kubaka igihugu mu gihe bibandanya kuboneka yuko ibitari bikeyi vyononekaye. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye intwaro yiwe irafatiye ku mugambwe, narigiye biboneka yuko igice kimwe c'umugambwe cagiye kimwihorako. Ndabibutse yuko abari mu ibaba rya Reverend Kuriyo aribo bategezwe kuzoronka amahirwe menshi, kuko biboneka yuko aho Reverend Kuriyo arusimbiye vyoroshe cyane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bagiye guhura n'ingorane zikomeye cyane. None nk'uko twariko turabivuga, Gervais Ndirakobuca ndakugarika ivyo bigeze ibijanye na marike yoba yatumiwe n'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye ku itegeko rikomeye cyane kandi hagatumirwa igihutihuti, vyo babigeze ni kuzihe mvo turaza kubigaruka ko mwamakuru akomeye cyane twabateguriye. Biravugwa yuko Gervais Ndirakobuca ndakugarika ivyiwe vyaheze mu gihugu, aho gushika uyu munsi nyene ataca kijejwe. Ni mu gihe havuzwe vyinshi cyane bijanye nuko Gervais Ndirakobuca ndakugarika yagiye nawe asaba gutanga imihoho, ariko ibihanganye bikava bivyanga bikamenyesha yuko hamwe vyoshika ibara rishobora kuba riguye mu bihanganye bikomeye cyane. Ndabibutse yuko rero
Gervais Ndirakoca atazana ndakugarika ashobora gutunganirizwa nka bijya vyatunganirizwa General Bunyoni. Ndabibutse yuko rero vyoroshe cyane yuko ndakugarika ari we ashobora gushikira muri iki gihe cumba nanone casigaye, kuko Bunyoni apfungiwe hariyo icumba kimwe casigaye kitarimo umuntu, bisiguye yuko hagati ya Neva na General Bunyoni harashobora kugira ugishikamo, ariko amahirwe menshi biraboneka yuko Neva ashobora kugandagurwa hakushika mu ibohero nka kugiye bigirira General Bunyoni. Amasoko yacu rero yemeza vyinshi bitandukanye kubiriko biraba, imuhundire kandi munyemere tuze kubigaruka ko. Ndabibutse yuko ajya makete atari ku mukono yoba yasubiye gutogwa ku biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho musaba vyihuse kwandika iketa kemanga yuko utwara igihugu vyabaye ndanse. Hari n'abagiriye Perezida Ndayishimiye inama yuko iyo soka igihugu, mugabo hakamenyesha yuko igihugu vyanse, ariko